Duhejeje gusozera umugambi twakoreye hamwe n'ishirahamwe Cordaid dufashijwe n'abagira neza. Muri uwo mugambi twavuga yuko hariho intambuko zitari nke twashitseko mu bisata vy'ubutungane, mu bisata vy'amagara y'abantu, mu bisata bijanye n'imibano dukoreramwo, mu bisata bijanye n'iterambere rusangi y'abenegihugu, aho dusaba yuko ivyo twashitseko muri iyo migambi itandukanye twebwe nk'abari mu bushikiranganje butandukanye tubifata nka nkama kugira ngo tubigire ivyacu, kuko biza bihurirana n'imigambi yateguwe mu gitabo c'imigambi y'iterambere ry'igihugu, aho tugira tuti ivyo twashitseko ntibice bija kuryama munsi y'ububati mugabo bicike inkabuzo kugira ngo dushobore kubikorerako mu gushobora gutegura indi migambi y'iterambere ishobora gufasha igihugu. Aha tuvuga tuti haba ku gisata c'amagara y'abantu, ku gisata c'ubutungane hari vyakozwe, ku gisata y'iterambere ry'abenegihugu, ku gisata c'imibano, bose tugira tuti abo turi kumwe bafashe yuko ivyo vyiyumviro vyiza kandi bimeze neza vyariko birakorerwa abenegihugu bidahagarara, mugabo nka leta duje tubifata nka nkama tubigira ivyacu, hanyuma tubishire mu migambi y'iterambere tuko turakorerako, hama nitwagera kwirimbura ku mugambi w'iterambere handi hato tuze dusange yuko hariho ivyashoboye gukoreka, hama na Cordaid ishobore kwirata yuko hariho ivyashoboye kurangura, vyashoboye kubandanywa na leta mu buryo butandukanye bw'urwego rw'igihugu.